nawe urusaku wewe nera urusaku kwa bifise mbasha nguyo hari umuntu arenganye ngo urya kandi rero ibintu bisigaye biharawe urusaku suga abakobwa gusa n'abahungu basigaye bavuga Yesu ngare urashobora kumenya amakuru y'umuntu ugiye ukamubaza you guys urashobora kujya kwa onera ukamubaza onera ugeze mu biki ugeze mu biki ukorahe mbega uhembwa ngahe shaka kubikubwira shaka kwishura ibyo bibazo nkabikwishura mu gihe ndashaka kubikwishura seke atacuza kunyungura canke ngo uze kunyunganira sivyo iyo préfère kubikubwira seke ça ne te regarde pas seke ntashaka yuko kuko après tout naho twinjoyinga kuvuga amakuru y'abantu bafise vie privée bafise ubuzima badashaka gushira hanze sivyo mugihe wowe uza kuja mu masafuriya y'abantu uzuraja kuraba ibyo abantu batetse mugihe wowe ugenda kuraba ndabwira akantu gatwengeje azinduka agenda akaza sigaye afise ngo basha ngo kandi rero wagenda berewe cyo gutangaza guce sine hako wamwishura umwegera bamubwira ati media move umaze imisi uri mu biki ndashaka kubwira ni jewe nafise ingorane swat ndafise umuntu afunzwe mfise umuntu agwaye mfise ikibazo kanaka ugasanga yaragukeneye umufashe apana kuja kwimba mugabo kashugenda ngo kare ujya iyo asigaye agenda n'aba diaspora we arashusha yego yo reka rero ranza abo bantu rero abantu badashaka kwifuriza yuko ubaho neza urumva babonye ugize changement y'ikintu sote uvuye muri bwa buzima unashima ikintu cyatari mugabo nyine habonetse nk'akantu sote waronze akantu aho uja kwirwa hewe ntibavuga ka kantu nera ndakubwira ikindi kintu kimwe la plupart y'abantu bakunda gutwara amajambo usanga aribo banatanguye sujet Amerika Hello abakunzi bacu abakunzi biwanje abakunzi ba Samantha abakunzi ba Diama murakomeye meze neza mwabonye ukuntu twicaye nuko nyene kwa ko umusubiza kuvuga urusaku yo basha tugira tuvuge urusaku ni iki mbega ni onera kuri mikro nkuko mubibona nije ndiko ndagisha kino kiganiro turaza kuganira ku bintu bitandukanye ibintu tubona muri societe yacu les filles nibaza yuko ari les filles bariko baradukurikirana kandi ukabura umukobwa ukurikirana ikiganiro cacu turagusabye ntugende ko subscribe kugira ngo turabazanira amasuje ashushe cyane muri ready tuzobazanira bya bindi mudakunda kuvuga uno musuza kuvuga ku urusaku ni iki rukorwa n'abandi kubera iki barukora mbega ni vyiza bivahe byatanguye gute nico tuza kuvuga ko gucyohonya reka abagenzi banje nabo ndabakanye baturamutse babaramutse bongera babibwira kuwo bari mushasha araviganiro cacu ego ndabaye kazi Samantha ngora urakoze Ornella ku mazina yanje nitwa Samantha Elias uno munsi nkuko mugenzi wanje yabivuze turi muri sujet yitwa gossiping muhinda kwetwa urusaku kuvuga ibyo no munsi turimo ufite bya sujet nyene zishushe nturagira subscribe nturagira like hama feel free ukomante hama chatja mu rusaku hama amazina ni yanje Diama nanje nkabandi umugenzi wabo bamamagaye mu kiganiro tugira dukore urusaku rero abantu bakunda urusaku rero twagiye rero urusaku turatanguye shaka kubaza kwanza Ange wewe mu byo wumva utahura iyo bavuze ati uriya mukobwa afise urusaku wumviki wumva ko ameze gute je kunumva iyo bavuze ngo ujya mu ntegira urusa n'umuntu avuga amajambo atamuraba kwanza sivyo avuga amajambo atazi adafite ubuhamya atazi niyo byatanguriye atazi nawe bereje kumva gusa ko agenda ahiga amajambo ku bandi bantu namba yumvishije ngujya aravuza akantu kumva ngo je ngo naravyumvisha wari uhari abyo waruzi nkujya mu none nama numva ngo bahamagira amajambo agenda ariko aratora amajambo y'abandi atazi niyo yavuye atazi n'ukuntu ashobora kuyasigura muri wa mwanya umva nyine abashaka kujana amajambo niyo ndakumva vuga ngo agera amajambo atera urusaku
canke umuntu akunda guteranya aja gutora utujambo so atagenda yumviriza namba ari akajambo bakuvuzeko kageze hariya yumva ku kandi kageze hariya yumva nyine n'umuntu agenda atora amajambo y'abandi atamuraba atamufise n'inyungu abantu bakorana n'umuyaga yo basha ndabasavye murindire muze kuraba ukuntu biza guhera urusaku ruza guhera okay Ange urakoze reka Samantha nawe urusaku wewe nera ari urusaku rwawe mfise urumbwirira ngaha canke inbox okay vraiment en fait je numvise urusaku hariyo muga rero dans notre état tutaraja muri sujet indani urusaku ruri ubwoko bubiri okay hariho urusaku rwo gutwara amajambo hari n'urusaku rwo kuryosha irigara rwarundi non des différences en fait hariho umuntu ashaka gutwara amajambo atamutima mu babishizemo kuvuga inkuru y'abantu ashaka gutwenza abantu si yego urashaka gutwenza abantu urashaka kuganira n'abantu canke ushaka juste nyene kumara umwanya wagiye ahantu muricaye muriko muvugana ibintu bitari interesa neka ndaguterera inkuru nakejo naramubonye ewe yo yari kumwe n'uwo muhungu ari bizarre canke yari yambaye uko yari yambaye ivyo basha cewe sinzi ntanarimwe ndamubona aberewe nuko n'urusaku n'urusaku okay mugani rwarundi nyene rusanzwe utakukugirira na bumwe okay urusaku rwo kuryosha irigara hama hariho rero na rwarusaku rwarundi nyene rwarundi rumwe ngo urumva shadiyama nereje ariko arambwira ibintu vyawe ugenera ntuzohora umushira muri confidence kubera ibintu vyo urumva di nera sumugenzi nera ikintu cyose umubwira nawe ufise ingorane bandanye umubwira uzozibonera kuri statut ntagira habika urumva ari ugo rusaku hari na rwarundi ngo basha nguyo hari umuntu arenganye ngo burya kandi rero ibintu bisigaye biharawe urusaku suga abakobwa gusa n'abahungu basigaye bavuga yesu ngare nivyo ubu n'abahungu baravuga amajambo ugasanga umukobwa ararenganye ngo burya uragenda nawe umuvugisha ntazokwankira ngo jewe ngo namuvugishije rimwe gusa nari ndamushoboye ahubwo urumva urusaku rubwoko bwinshi rero okay sawa je no imbere yuko tuja mu bahungu tubane tuvuge ko urusaku rw'abakobwa n'abagore kuko nibo ba chef na chef ten mbega ndakubaza mbega hajyanya umuntu agenda aratora hari ibintu wavuze rero ugenda urumviriza ugenda urabaza hewe mbega ndakubaza wewe naka ibi nibi byagenze gute wowe nkaca numviriza ibyo mbwiye ngaca ngenda no kundi nkabaza hewe wewe mbega ibi nibi bimeze gute ngaca ngenda donc ugenda urasuma amajambo donc kugira ngo uteranye uzotere nyene abantu rusaku guzuye bo namba rusaku ivyo navyo mwe mu bifata gute n'urusaku canke birafise irindi zina n'urusaku kubera hari umuntu turashaka kuba twicaye ngaha ari turi batatu turavuza ijambo hama jewe nkaca ndaritwara wowe wavuze iri n'uyu wavuze iri twavuganye amajambo menshi mugabo hariyo twatundi ntoye wagiye uratora urumva ngiye nk'ibiharage uriko urabitora uracagura turya nyene twiza ari tuteka bijya bindi ucuta donc nanje nacaguye aka kajambo neravuze ndagatwara akanyene ukunyene kandi rero hari naho nakavuga kwakundi yongeraga we urumva yambwiye iki hama nanje nagiye natwaye ibindi urusaku mesher oya asha ni umunyarusaku vraiment inde nk'abantu tora ego oya none kumenya ngo urikeze ndabasavye vraiment ntimushiremo mu bibi nimumvugire ngaha ari umuntu tuvuge nk'abagore bobo hari aho aza no kuraba ico wariye mu nzu iwawe akaraba nico mwatetse kugira aje kubivuga hanze kandi rero azoje kubivuga nambagira n'akazi uzosanga ko
yarambiwe nuko buca aje kubibwira abantu burya basha ubu afise umuntu ariko aramusumira asigaje inkoko none umva nk'uwo muntu ahubwo numva hamwe bamwe n'abanyeshari sinzi ukuntu ishari nyine wumva ucumva umenga ntihagire uje usanga umenga n'amajambo mabi yo gukorera n'ikibi agikuje ku kintu ciwawe ufise aho rero ariko arahiga ivyo aja kubarira abandi urumva aho usanga hari amajambo mabi aragutwara nta cyiza azokuvuga ko urumva uzumva ajanye kurya washa ngo abantu bose ntiwiwe ubu yarabajanye bose urumva hazoviramwo n'inzigo usanga umenga arakugiriye n'ishari ibintu bitari tagira aho bifatiye tagira nayo bifatiye usanga uguye mu kintu utazi na hariho rero ikintu Samantha yaraheje kuvuga ni wowe canke ni Diam ngo c'abahungu basigaye ni wowe wakivuze ngo abahungu nabo ngo basigaye bagira urusaku cyane none ndababaze okay abakobwa bariyo bariko baragira urusaku umenga bo baravyemerewe umenga niyo bicaye bariko bigana imigambi yabo umenga ngo bariko bagira urusaku abantu babo banywa bibaze ko bariko bagira urusaku none abahungu sivyo bagira urusaku kubw'ishari n'inzigo nkuko bivuze canke babigira kugira ngo bashike kuki ivyo ni muri bimwe nakubwira yuko urusaku ubwoko bwinshi barabipa abahungu basakuza iyo bariko bashaka kugira iki baba bashaka kwiproudinga genre sinzi kuntu kuvuga mu kirundi kwiyemera wa ubu muhungu arashaka mugara n'abandi bahungu usanga bagatera hari n'abandi bahungu usanga ashaka gutera mugabo la plupart y'abahungu usanga babivuga juste kubera babone ko umengazi ibintu waza abantu kuko la plupart umuhungu amaze gusohokana n'abahungu n'abakobwa benshi abona ko umenga ngo afite trophée ego urumva abona umengo wewe ibintu byose yarabimaze naho abadafise amahera abadafise akazi amaze gusohokana n'abakobwa benshi menga ntacashigari yifata nk'uko umenga ngo ibintu byose yarabihejeje sinigwiwe kuko aca cyangwa kugara cyangwa kugira ibintu uca usanga umenga ari we ariko aratanga amakomando ucyumva ngo jewe urya uramumbarira ngo nomuzana wewe umva asigara aja kubarira nk'abandi tije n'ukuri uriya nakimwe wanje shaka ndagenda tije niyo kwanka urumva rero donc mu majambo make muri ibi bintu bijanye n'ama social medias twovyita ko ari buzz showing off nko mu gihe donc abastar hariyo ukuntu bakunda kubikora ugasanga aragiza akantu kari bizarre nyene batamenyereye ko canke abantu batabona ko biri normal akaca bigira kugira ngo baze kumuvuga n'abatamuzi bace bashaka kumumenya sivyo ariko arikorera publicité nyene n'ikiniye mbega nago n'urusaku canke twovyita mu rusaku kuko hari abantu bakunda ko kwatira ama attention y'abantu urumva bagume bavuga hari abantu biryohera sivyo hari abantu babikunda yuko abantu bamuvuga naho vyo bari ibi naho vyo bari vyiza bamuvuga hewe nakababonye sha ubasigaye agendana naka ukacubaza none agendana naka uyuherekere umutipe canke umukobwa gucya agaca kubwira ibintu vyose urumva wewe ico ukora ucugenda kugira ama recherche sivyo iyo rufise urusaku ucugenda kugira ama recherche ukagenda nyene kugira ngo umenye abo bantu baribo siko donc hari abantu babikunda hari abantu nyene bafise iyo nzara afite iyo nyota nyene yo ko abantu baba donc ama attention yabo yose ari kuri bo abantu bagume babaza hewe nakari mu biki nangageze mu biki niki donc ari abantu bameze gutyo baryohera nyene ko abantu babavuze mbega two bifata gute biri no mu muco w'ikirundi ukaza hewe mbega naka bimeze gute mbega naka yararonse akazi mbega yo rahira he wahembwa ngahe yo ntumbwire nico gituma sigaye yambara neza mbega naka bimeze gute mbega naka yararonse akazi mbega yo rahira he wahembwa ngahe yo ntumbwire nico gituma sigaye yambara neza nico gituma sigaye yama muri ku ma status sigaye mbona ibintu nico gituma ikiniki donc umenga uburyo bwiza bwo kumenya amakuru y'umuntu ugusha ku bandi bantu urashobora kumenya amakuru y'umuntu ugiye ukamubaza you guys urashobora kujya kwa Onera ukamubaza Onera ugeze mu biki
ugeze mu biki ukorahe mbega uhembwa ngahe shaka kubikubwira shaka kwishura ibyo bibazo nkabikwishura mu gihe ndashaka kubikwishura seke atacuza kunyungura canke ngo uze kunyunganira sivyo iyo préfère kubikubwira seke ça ne te regarde pas seke ntashaka yuko kuko après tout naho twinjoyinga kuvuga amakuru y'abantu bafise vie privée bafise ubuzima badashaka gushira hanze sivyo mugihe wowe uza kuja mu masafuriya y'abantu uzuraja kuraba ivyo abantu batetse mugihe wowe ugenda kuraba ndabwira akantu gatwengeje ugasanga umuntu aragenda mu likes y'umuntu akaraba kiyon like akaraba commentaire akarabona commentaire ukuntu bagize commentaire y'ibintu bavuze guys ubwo n'urusaku please mind your own business mugihe uzi yuko atakintu na kimwe za kugura mu buzima bwawe why urondera iki mu buzima bw'umuntu ushaka gushira yiki ushaka gukura yiki bigufasha iki namba ico bizaza kugufasha egera umuntu wazi ati hewe je vraiment narakubonye sivyo muri ibi nibi ndakubaza bijya nibiki mbega wabigiyemwo gute byagenze gute niki apana kuja kurambwa hewe je nabonye hewe asiga guma gukora utu video bijya nibiki Gwasi bijya nibiki mbere ngo bakore tu video gumashaka ibintu nibiki aguma posting barashushe asigashushe you guys no erega ni bya bindi urusaku la plupart du temps rujana ni shari exactement kuko urabonye umuntu sawa urahuye mu gatondo agiye dufata agiye no gusuza umuntu ejo rasubira mubonye aragiye hirya ejo rasubira mubonye ashaka kuba nyifitiye n'ingorane ziwe ugasanga yiriwe watonda kwa muganga yabuze rendezvous y'uno munsi ejo yayibuze aruziya hirya ejo ibintu byawe mugabo ukacujanga ukavuga azinukagenda akaza asigaye afise ngo basha ngo kandi rero wagenda berewe ico gutangaza guce sine hako wamwishura umwegera bambwiye ati media move umaze iminsi uri mu biki ndashaka kubwira ni jewe ndafise ingorane swat ndafise umuntu afunzwe mfise umuntu agwaye mfise ikibazo kanaka ugasanga yaragukeneye umufashe apana kuja kwimba mugabo ukashugenda ngo kare ujya iyo asigaye agenda n'aba diaspora we arashushe reka rero uraza abo bantu iyo abantu badashobora kwifuriza yuko ubaho neza urumva babonye ugize changement y'ikintu sote uvuye muri bwa buzima unashima nta kintu cyatari mugabo nyene habonetse nk'akantu sote waronze akantu aho uja kwirwa hewe ntibavuga kakantu bavuga ngo ujya ngo ubu nta kivugo kare uwe arashushe nta kivugwa gute nta na kimwe wamufashije kuko uvuga ati hewe waronse akantu basi ndagufashe kuvyo ufise canke ndakongereze ugenda uri kuramutera amajambo ngubu ngo ntakivugisha n'abantu waramvugishije je ndahukwishuka ishari canke umaze hariya mu muntu usanga ati jewe vraiment ubuye nta kazi mfise ikirekana igumire mushyira uragumye muhiri wanyu nawe baca bakuvuga nyine bashitse tangura ngo urakiboneka oya ntakiboneka je ibyo yirirwamo ntavyo nzi wiriwe muhira ufise crise iragutangitse nayifana ntayo ufise nugira nayo kuja muri vile basi katsa senkani ya bisi nayugira mugaba abantu baciye bicara ngo nukiboneka ngo ntakiboneka we arashuje ngo canke ngo aracasohoka kumuranga agenda mwijoro yani yanyu ujya abantu rero agenda mwijoro kandi rero hariyo iyindi sorte y'urusaku ugasanga turicaye turiko turaganira dushaka kuganira ibintu bisanzwe mugabo bijya ibintu bisanzwe turi kuganira ugasanga nivyo bivuyemo urusaku plus dushaka kwinjira muri sujet indani plus urusaku hari igihe ushobora kuza ntinera je nagukumbuye ndaje biteye inkuru sawa turicaye urumva waje kubera urukumbuze uramukumbuye mugabo rero uciye utangura ndakwereke stati ya ntuzeye ya ibintu yashizeko wabonye kandi wewe uyu muhungu asigaye bakunda guposti akunda kubaposti akunda kumuposti basho ngo barabibanye na wawe wunzi nene vyagenze gute hewe ngo nari nibagiye yari nagiye muri ville rero katuhera urazi ibintu yarimo
Gosho ngo je naramubonye we ntiyambonye. Ujya mukobwa asigaye ashira isoni adutangura ngaho nawe reka sije ahubwo ntiwabonye ivyashize kweje wowe ugasanga umuntu muramuvuze ibyo bintu byose muriko muramuvugako nta mwanya bifitiye nta vyazi ntagira iki mugabo nta n'inyungu bibafitiye mugabo akashitangura kuvuga ujya oya guys urusaku je nawe ndabura urusaku ngubaki nta numwe vraiment nta avantage nimwe ndaribona malgré que mugabo turetse blague yemwe urusaku ruraryoha uragohera garotse no ruraryoha kubira uri wamubanye uravuga ukuri kose ata muntu ariko arakunyomora mugabo rero tutahura bishobora bivuga iki hanyungu nta nyungu nimwe none bavuga ati none kanera bimwe tweko turavuga ko diama wowe nawe warabibonye niyo kujya ninaka yabimbigiye ugasanga urumva uragurira garutse bijya bintu kumbe muri ko muramuvuga ko sivyo umviza ndabatera inkuru urashobora donc hariyo ukuntu tuba twigira abamarayika sivyo nk'ubunyankaza ngasanga abagenzi banje bariko baravuga ubundi mugenzi wacu sivyo Masanga nyene bica baramuvuze nkaca nigira umareka je simvuga muga nkumviriza ivyo ariko aravuga vyose nkumviriza umwe wose ngatora ivyavuze byose nkabika meje kubika nkaca mpenge nja kurondera mugenzi wanje we inkuru tarakoza amaguru hasi ingo ndakubwira ibintu vyabaye je sinigaze mvuga ijambo na rimwe ego shaka jori ndakubwira baje banusanga guco nakoze ngo nahoze ndumviriza hewe ndyo nabana babi niki okay akakubarira vyose umwose yagera avuga none wowe ko wahoze okay dufate ko yahoze ko wahoze kubera iki utababwiye ko ariko agira nabi kubera iki urindiriye bavuge batugo ko bagira ki baheze ugenda kubatwara kandi nawe ugiye gutwara nigwa rusaku nyene nawe abamarayika sivyo nk'ubunyankaza ngasanga abagenzi banje bariko baravuga ubundi mugenzi wacu sivyo Masanga nyene bica baramuvuze nkaca nigira umareka je simvuga muga nkumviriza ivyo ariko aravuga vyose nkumviriza umwe wose ngatora ivyavuze byose nkabika meje kubika nkaca mpenge nja kurondera mugenzi wanje we inkuru tarakoza amaguru hasi ingo ndakubwira ibintu vyabaye je sinigaze mvuga ijambo na rimwe ego shaka jori ndakubwira baje banusanga guco nakoze ngo nahoze ndumviriza hewe ndyo nabana babi niki okay akakubarira vyose umwose yagera avuga none wowe ko wahoze okay dufate ko yahoze ko wahoze kubera iki utababwiye ko ariko agira nabi kubera iki urindiriye bavuge batugo ko bagira ki baheze ugenda kubatwara kandi nawe ugiye gutwara nigwa rusaku nyene nawe muca mugira urundi rusaku umva ndira ndakubwira ikintu kimwe la plupart y'abantu bakunda gutwara amajambo usanga aribo banatanguye sujet Amerika koritohoza ariko kora amatohoza urumva je ndatangiye gutera inkuru bimeze uko mugana ndashaka kubimenya indipi ibyo bintu byavuye ukuntu byagenze uwo muntu ko turavuga ngenda kumubwira nti ndagutera inkuru hewe ryarisha naciye uretse ko bonyene je bajya abantu je ntibakina abagenzi narabonye kibi cawo mugabo nyene narinciyeho baca barampamagara nanje navuga ati sinoba impoli reka mve kugenda kumviriza ndagenda ndabaramutsa hama ndabaramukije hewe baca batangura kuzana inkuru ishushe igihe rero bazana iyo nkuru ishushe rero ndagutera inkuru kunaciye nishara ndabyumvirize ko ranze kubwira kuko je nta mwanya nari ndabise na mwanya ndabise ngo je ngo ko wagize umwanya wo kuvyumviriza uja kubijanira umviriza akaca avuga kandi je vraiment ndakubwiye ko je sinkunda urusaku vraiment je sinkunda abantu bagira urusaku usanga bica bariko bavuga undi muntu mugabo nutabikunda kameme uricara ukumviriza ugatwenga nawe utacuterera monami uri kuterera umuzi mubi babwira ati guys biza kuvuga umugenzi wanyu atari hari namba mubone yuko afise ingeso mbari ibintu ariko araja akaba ari umugenzi wanyu muhamagare mumubwirira aho nyene mubimubwire namba mumukunda namba bibaraje ishinga namba ari ibintu nyene mwitwararitse mumwicarikaho muvuge muri kumwe sivyo mumenye igituma iyo nyifato yageze mumenye igituma ibintu vyamushikiye iyo vyatanguriye nibiki donc mumenye ibintu vyose mugapana kwicara
umuvuga gusa umuvuga ukaca utwara wava hari ukaca ugaruka ukavuga ati yewe urazi ko nakavya bindi yabimenye rega yaravyumvise rega yaragize gute kandi nyene naho bakuvuga uratebuka bimenya yego none umuntu agira urusaku araruheba yes ningeso mbi ushobora guheba ni education utiteduko biroroshe bivanye n'abantu mugendana bwise kuko ugumye ugendana n'umuntu w'urusaku ntibizoguhera mugabo ugendanye n'umuntu akugize ukura kuko barati bijya bintu vraiment si byiza na nyungu yabyo bijya ugenda uri kuravuga uriya uzoteba wumve biguheremo mugabo ugendanye n'abantu b'urusaku muzoguhera yego vraiment rero basha les filles muriko muradukurikirana nukuri urusaku rurica nta ciza na kimwe nako ndiyumvira iciza cavyo mbega ubwo niho bahari mwiciza canke ikibi jewe reka ndababwire kote yiwanje kuvuga urusaku urashaka kubikora neza mbaza uti gute ukaba uri umuntu uri intéressé no kumenya hari abantu bamize gutyo bari intéressé no kumenya abantu kandi ni vyiza kwitwararika abandi ugasanga ushaka kumenya mbega yohewe naka bimeze gute yohewe aragwaye numbwire tuzoje kumuraba ugasanga umuntu ameze gutyo donc iyo ni way nziza yo kugira urusaku siko twabyita urusaku cyangwa twabyita ibindi bintu mugabo urashobora kurukora mu buryo bwiza utagize ivyo kuvuga amajambo yo gucafuza umuntu utarinze kuvuga amajambo yo kononera umuntu no gushaka kumenya ibintu bitakuraba après tout nawe ukunda kumenya ibintu by'abandi menya yuko hari ibintu bidakeneye kubimenya bidakeneye yuko umwereka umuntu kubizi canke uja gutwara abandi bantu babimenye wowe wamenya ikintu ku muntu ari ciza ari kibi mwegere umubazi uti ewe muri ibi bintu je hari ibintu namenye kuri wewe hari ibintu numvise hari ibintu nabonye mbega bimeze gute nivyo nihenze canke barakubeshera bimeze gute hama ukamubaza uti est-ce ubona bikenewe yuko abandi bantu babimenye kuko hari igihe aba ari nk'ibintu byabaye nk'akarorero sujet tabou ugasanga umukobwa yatwaye inda sivyo we wabibonye peut-être turamubonye Canada peut-être wamubonye agize test de grossesse peut-être hari ukuntu nyene wabimenye sivyo mwegere umubaze Diama nibiki nivyo est-ce uri enceinte urafise inda okay akubwira ati ego cyangwa akubwira ati nukuri pardon sishaka kubivuga ko ivyo bintu sishaka ko tubiganira ko sishaka uzobimbaza undi munsi umubahirize ubihore ukene kubivuga uzovugane n'uwo nyene hama kandi akubwira ati ego nivyo urashaka kumaza uti ubona gute no gufashiki ndaguhanure ndaguha imitwe y'ukuntu ukwiye kwifata ukuntu ukwiye kubivuga ukuntu ukwiye ndazi kubigendamo ngiri kubona no gufashiki hama akubwira ati jewe mfasha hari ibintu nkeneye n'ikini ukaraba uburyo uwo bikora sivyo kuko hari abantu bafite impano byo kwitwararika abandi bikore neza udacafuje umuntu ukore neza utinjiye mu bintu bitakuraha bidakenewe ko winjiramo bikore neza sivyo kuko birakunda yuko umuntu amenya canke avuga amakuru y'umuntu hari igihe ushobora kugenda nkaja nko kwa Diama nk'akarorero kwa Samantha niwe tubana hafi nkagenda iwabo nkasanga hewe ku meza bashize ko ubugari butagira imboga ubugari rero bumwe bw'ikigori bumwe rero butanagize iki bumwe bo ubu ibintu nyene ubona yuko baterateranije ibintu nyene babuze uko babigenza niki ugashirako ndakubaze utagiye kuvuga hewe yo karabaye kwa Samantha basigaje ubugari n'umunyu jewe no mihewe kero shahora zikuntu vyari higeje naragiye chansanga bari kubagipiraho hagenya mbega kugipiraho ni bari gufata amahera bagateka ibintu bisanzwe ugera babikira amahera yo munsi urayeba bakabikira amahera yo munsi ubwo bakacafata amahera bakajya umunsi umwe ndakubwira hari abantu vraiment batazi kugira gestion abantu tukaca duhera tukaca tuvuga ibintu byinshi mugabo ndakubwira urashaka kuvuga iyo nkuru ushaka gufasha mbaza uti gute ndashaka kugenda nkabwira hewe Diama ndakubaze wowe heretse kuganira na Samantha hewe nasanze nyene bimeze gutya na gutya urafise amahera tumushire amakoto tumushire ibiharage tumushire umuceri tumushire shayi ibintu n'ivyo nta mahera vraiment tumukopeshe vraiment kuko nje ibintu nabonye wapi vraiment si heza canke hewe tuzoje kumuramutsa tumushiriye ibintu nyene hama tumwumvirize urashaka gusanga ibintu bitameze neza ivyo navyo kwanze kuravuga ntaragushiramo
hariyo abantu ntitumeze kumwe kandi ntitwakira kumwe urashaka kubigira ukagira initiative ni nziza iyo initiative mugabo ugiye kubibwira Diama hama Diama muraje muranzaniye ibintu cyangwa none nkaba aye bibashitse kugira nibiki subuyu wayi oya ofete nivyo bindi nyene sivyo donc ni kwa kundi ivyo bigaruka hahandi ho kushaka kumenya ivyo umuntu ariko ariyumvira kandi hari naho babikora cyangwa uko umuntu azobifata wewe kandi ari iwawe hari ikiye ukora gucyo ukajya kubivugaho kurenze ni oya sinje rega ibintu nk'ivyo sinje kubibwira umuntu wari we wose sama wewe urashaka kubigira ati Samantha yemeze ukureka tumugarukire ko tugira iki mwe muraje munsanze muhira murampaye ivyo bintu haca ndabiraba ngo mwabonye shonje wewe rero ufise ingorane twe twakoze pa yiwacu mwakoze pa yiwacu cyo niko ndabona je umuntu mushaka kumufasha mu muha amahera akamenya ico yigurira Samantha nari gutangara je no ufite abantu duse point de vue ucugira vya bindi cufata uyagura ipira uyamara umunsi umwe kandi twe dushaka ko mu mari urazi impamvu wo ushaka amahera nuko ubuzi nibaza ninge bazogenda babivuga mugabo ari abantu beza batakuvuga kuko Imana ntiyobwira wiyumvira ati ufite ivyo jewe nshatse kubibwira abantu sindabibwira umuntu ari we wese ndabibwira bagenzi bacu babandi nawe nyene ashaka gushika mu kibazo nawe tukamukorera n'ivyo babandi nabo bashobora ndazi nawe nyene abibonye iyo yari kugira reaction nk'iyo nyene sivyo nubibwira umuntu ari we wese amakuru ntiyabwira umuntu ari we wese hari umuntu umwe mpamfe kwa hari umuntu mpfafu uvuga yo vya vrai numbwire yo hewe ndakubwire mu ngaha turafise ibiharage ngaha turafise sositomati zingahewe tumushire yo mana kandi meruka kera kandi zimeze kuganira nawe n'ibiki ukiruka ngayo ukamushira sivyo n'indi solution yo kugira ugasanga ushaka kumuha umuntu ikintu me ntushaka gucishe mwigisha ntushaka yumvira ibintu urashaka kugenda ukamubwira ati je no muzi numva nshaka kujya iwanyu kandi rero ntumbwire ngo untekere ibyo ushaka guteka ndizana ibyo untekera kugira ama complexe agabanuke umuntu agira hamuka usanga none ndakuzaniye ibiro 5 by'umuceri nshaka untekere ubiteka byose uya urateka kimwe hama bindi ukasigaza nzogaruka genda ibintu byagucyo tugakoresha ubwenge hari umuco w'abarundi bafise wo kugira ugasanga umuntu araje arizimanye araje kukuramutsa baraje ari benshi niki akaca azazanye nyene ndaza amahera yikagiye amahera yo kwizimana ni nkuko guys ivyo bikunda kugira kenshi abagabo yagiye kuramutsa nk'abagenzi biwe je navyo ndakora nje kukuraba ko muraba nyishura inbox tumarire inbox kuko tubivugira twatuko tugira urundi rusaku so guys nukuri tuko tuvuga ku rusaku hari ibintu vyama bidakwiye kumenya abantu bose urashobora kubika ibanga ntigica abana bavuga ngo je ndakabati no ishira mu kibanza ciwe bega jewe bibishike bakaja kumvuga no vyakira gute ibi nivyo bindi bivamwo next time tuzovuga kuri santé mentale ku bintu donc ku amagara canke kumererwa neza mu mutwe sivyo donc tuzoganira kuri ivyo basha hari ibintu bidakwiye kumenywa n'abantu bose kandi hari ibintu ushobora guhora ntihagire icuho biteza kuvuga ibintu byose ubonye par contre nawe tuvuga ngo ningeso y'urusaku ngo ningeso y'abagore n'abakobwa kubisanzwe abagore n'abakobwa nibo bantu bambere bakwiye kubika ibanga ego kuko nabantu babona amadetail cyane babona ibintu bitabonye n'abagabo niki mwebwe nimwe mukwiye kwiga kubika ibanga kuko mubona ibintu byinshi kurusha abagabo rero guys urusaku n'umuco mubi cyane mubi gose mubi mugabo ufise ingabirano yo gushaka kumenya ubuzima bw'abandi bikore neza ugire initiative uzuramenya abantu ubona unabafasha mugapana kubararaza ego reka shimira abagenzi banje kuri kino kiganiro twagize twaze ko kizofasha abantu nukuri basha kugira ngo tubizane ngati tuvuge nuko ibintu birajishinga abantu ibintu biriko biramera nabi niki ukawuzi ukuja kuvuga umuntu atanyunguza atacuza kumufasha hora bika ibagira futa shona ireke ushone kandi mu kubivuga ntaco bimwongerera wewe nta kira kimwe ufite kandi unacafuje umuntu guys
ntibituma wowe uboneka neza neza ushobora kuboneka neza ko Oya. yagiye gucafuza No. oya ahubwo wowe ucuviramo ikibazo nyine urashobora kugenda gutwara umuntu amajambo akayumviriza hama akacavuga ati urya twara iby'uyu uyu ibyo wanje byo bizomera gute ego canbona yo cambona yo muga Samantha vraiment ntabiki banga yo ucuvuga ati yo urashobora kubushaka basi wowe uraribika kuko uba bivuze ubu uzi ayo ubitse wewe oya umva kubarire hari igihe nshaka kuzankubwira nk'ibyo zanera ibibazo byanera nkakubwira Jean nkamuvuga nkamukizika ugasanga nawe wari ufite ikibazo wari ushaka kumfasha canke two tuvugana canke tugira iki hariho nshaka ikibazo wambonyeko mugabo maze ugati uje takiraho yahabika sishobora ukaba wikase gucyo oye nico bituma rero twogerageza kumenya ukuntu tubana n'abantu amajambo tuvuga nuwo tubibwira naho tuba dushaka gushika ego murakoze cyane reka ndagushimire wowe wadukurikiranye kuri kino kiganiro cy'urusaku nibaza yuko cagize ico kigufasha canke nawe uzosangiza abandi ukababwira uti bemwe burya bimeze gutya na gutya na gutya si vyiza kuvuga undi muntu atari hari si vyiza kuvuga vie prive y'umuntu naho biba vyasukamye ukabimenya si vyiza arico ushaka kumufasha mwegera umubaze ko arico umufasha canke ubikore mu buryo bwiza butamukomeretsa butamumerera nabi komsa uzomweretse urukundo kurusha kandi nibaze yuko hari ico uzoba wunguye ubuzima bwiwe hama ukaba utarakora subscribe ndabigusubire kora subscribe amakuru dufise ngaha amakuru yo hejuru cyane kandi uwo mwaka vya bindi vyose batavuze vya bindi vyose batinya uze ngaha anya uzobisangaho ebana bon mugasa urusaku Nazari Urusaku reka ndagushimire cyane ndashimiye Samantha ndashimiye na Ange Diamant nizere yuko mushika kudukurikirana mushika no kuja gukurikirana amakonte yawe kuri Instagram kuri Facebook Samantha ni Samantha Elias kuri Instagram na Facebook Ange Diamant nawe nyene nayo nyene kuri Facebook na Instagram Ornella ni Miss Orna kuri Instagram Facebook ni Ornanella ndabashimiye cyane naho utaha ciao